ubundi dukunda kwitiranya ariko ivyo twitiranya tutazi isobanuro yavyo. Reka turabire hamwe kino gikoko benshi bitiranya amazina, aho bamwe bagira bati ni inkona, abandi mu kirundi gisobanutse bakagira bati ni inkukuma. Mbega mugenzi uri kurankurikirana, uyita inkona kubera ko uyita inkona? Abavuga ko yitwa inkukuma nabo babikuye hehe? Reka turaba amateka y'ino nkona canke y'inkukuma ari kuri kurabana na jewe Kava Burundi ja. Gira ibintu byose bikenewe, subscribe, share ndetse na commentaire, ukurikirana amateka y'inkona ico bita inkukuma mu kirundi gisobanutse. Bagira bati iba nini cyane ku buryo butangaje ufatiye ku bihimba vyayo canke ku zindi nyoni. Aho bagira bati uravye nk'amababa yayo apima kuva ku metero 2.30. Umunwa wayo urakomeye ku buryo buteye ubwoba, ikagira inzara zikomeye nkaco kigwanisho yishimikiza. Bavuga ko ibona biteye ubwoba ugeranije n'izindi nyoni, irya byose udasize inyuma inyama. Iyo nyoni bafata nk'igitangaza ishobora kuramba kugera ku myaka 20 canke 30 ndetse n'irenga. Iyo nyoni ibihugu byinshi bayifashe nk'icitegererezo, aho bagira bati kubw'ubangutsi bwayo ishobora kugenda ibirometero 160 ku isaha. Aho bagira bati ino nyoni igira ububasha, intsinzi, ubwisanzure, ubudahangagwa, ni ikimenyetso cy'ubwami, cy'ububangutsi n'ubwenge. Nimba uri kurumva ino nyoni, benshi bavuga bati ngo ni inkona, abandi ngo ni inkukuma, bivana n'umwe wese ingena yita. Ariko twishimikije ico twita inkukuma canke inkona, reka turaba amateka yayo. Aho mu nkuru tugiye kubasangiza tugira tuti umunsi umwe yari inkukuma yari ifise icari hejuru mu gasongero k'igiti, ikagira amagi 4. Rimwe muri ayo magi rirakoroka gisanga hafi y'amagi y'inkoko. Imaze kuza iyo nkoko isanga amagi yagwiriye, yari amagi 4 ababaye amagi 5. Haciye akanya ya nkoko iragira iti wa nkukuma we, nubwo uje utandenganya, rino rigi n'iryanje. Hageze igihe cyo kubiragura, imiswi iraboneka. Umunsi umwe iyo miswi yari kirakina, niho umuswi w'inkukuma wabona izindi nkukuma ziri mu kirere ziguruka. Utangura kwibaza ugira uti mbega kumenga baturi kumwe ntidusa, ariko nkabasa nabari bariko baraguruka. Ubwo vy'ukuri ubuzima mbayemo nibwo bwanje. Kuva uwo munsi niho umunsi watangura kugira amadidane, ariko utangura gushishoza ugira uti ndipfuza kumenya uwo ndiwe. Harageze igihe wa munsi ucibaza ugira uti ninaronka uburyo bwo kuguruka nzoguruka shikire abariyambana dusa, nayo ubundi abaturi kumwe ntabwo tuza dusa. Ubanza hari cabaye ntaramenya. Niho umunsi umwe wa munsi wibwira uti ubu sinogerageza nkaguruka nkashikira abari bari mu kirere ko mbona aribo dusangiye ububasha. Ariko ntivyakunda kuko indi miswi yarayica intege ko bitokunda. Ukure gutekereza ukamenyera ubwo buzima wavukiyemo. Bivuye mu kuyagiriza kwinshi no kubona ko ubuzima wari urimo uwo muswi butabereye, ni igihe kimwe wifatira ingingo yo kuguruka kandi uza gusanga birakunda. Ikigwa ni iki? Wowe usenga canke ntusenga, ubaye mu buzima bubi bwo kunanirwa, bwo kwihebura, ni kubera gusa twavuke mu bwo buzima bubi tunabwisangamo. Kuba twabukuriyemwo tuzokomeza twiyagiriza kugeza ryari? Mera nk'inkona, aho bagira bati urashobora kuronka akazi keza, business yawe gakomeza, urashobora gukora ubukwe bwiza, urashobora kuronka horasyo nziza, urashobora kuronka iryo shuri ryiza wifuza, urashobora kuronka abana beza, urashobora kuronka visa na permis. Ahatanduka bagira bati cakira. Mbega niko kuri mwaracakiye canke babatse nitwo mwari mufise? Aho ni ijambo ry'Imana ribivuga rigira riti abavyishi bazobongerereza,
ariko ababike bazobanyaga n'utwo bari bafise. Abagira ngo cakira uzoronka ibi utakoreye. Kura amaboko mu mpuzu uguruke nk'inkona canke nk'ukuma. Amababa yawe burya arakomeye, byose no gushaka. Wari kubona kava Burundi ja, gira subscribe, share ndetse na commentaire, dukomeze ibindi biganiro. Murakoze.